Nizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa akazi mu makuru agezweho ariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye, tukaza kugaruka ku ngingo zirabana na politike, umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa irya nino. Mu makuru turibuze kugaruka ko turaza kubabwira ino nkuru yihuta cane dushikiye, aho hari abantu batandatu bafashwe, abo baragirizwa kugandagura umutama n'umutamakazi wiwe, aho ni mu ntara ya Ruyigi. Mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane turibuze kugaruka ko turaza kuraba ibiriko birabera mu kibira. Mu makuru dufise avuga yuko mu ntara ya Cibitoke hari abasirikare, abapolisi ndetse n'imbonerakure bariko baraboneka cane ku bwinshi mw'ishamba ry'ikibira. Ese mu kibira aho bahasubiye kuboneka imigwi y'abitwaje ibirwanisho, uko gukizura kw'imbonerakure, abasirikare ndetse n'abapolisi vyoba bigendereye iki? Turaza kubimenya muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru zitandukanye, turaza kugaruka ku nkuru zirabana na politike, aho hari inkuru iriko iravurwa aho umushikiranganji Albert Shingiro ari mu rugendo agana mu bihugu vya Buraya mu gusaba ko uyo muryango ukuraho ibihano wafatiye igihugu c'u Burundi. Kumwe n'izindi nkuru zose nakubwiye mpfunyapfunyo uraza kuzikurikira mw'idonido. Turaza no kwakira umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura nawe arafise inkuru yadutororokanirije, turaza kumukurikira muri ano makuru. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Sangwa kaze mwese abanywanyi bacu tugiye kuyabanamwo. Nizere ko nimba utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyondako kugira igihe cose dushizeko inkuru we mu bambere bashikirwa nazo. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi canke uri mu bihugu vy'ababanyi, namwe muri mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane. Reka no makuru tuyatangurire ku nkuru zirabana n'umutekano. Mu makuru hariko haravugwa cane muri Cibitoke nuko abasirikare, abapolisi n'imbonerakure bariko baraboneka ku bwinshi mw'ishamba rya Kibira. Kuva mw'iyindwi turiko turasozera mw'ishamba rya Kibira ryegereye amakomine ya Bukinanyana ndetse n'Amabayi, niho hatangura kuboneka abasirikare, imbonerakure ndetse n'abapolisi. Hari amakuru dufise yuko rero ngo bariko barazanwa abo bapolisi ndetse n'abasirikare bari kumwe n'imbonerakure benshi cane, kandi ngo bakaba bitwaje ibirwanisho bikomakomeye, biboneka ko biteguye kugwana n'umwansi ngo ari mw'iryo shamba rya Kibira. Mu makuru avugwa nuko harimwo ibirabana nuko mu gisirikare c'u Burundi ngo abitwaje ibirwanisho ari abagwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda, ngo niko rero kuza gucumbika mw'iryo shamba inyuma y'ukwirukanwa mu birindiro vyabo ngo vyari mu gihugu ca Kongo. Igisirikare c'u Burundi kikagomba gutuza iyo mihari mw'iryo shamba mu ntumbero yo gushitsa ku masezerano bemeranije n'igihugu c'u Rwanda ngo ko bobafasha mu gutuza imihari yose yitwaje ibigwanisho igwanya ico gihugu, isanzwe icumbitse ku butaka bw'u Burundi na cane cane mw'ishamba rya Kibira ryegereye u Rwanda. Akatari gake kandi aho iyo mihari yama yatanye mu mitwe n'igisirikare c'u Burundi mu gihe bahuriye mw'iryo shamba bariko barakizura, aho harimwo abahasiga ubuzima abatari bake ku mpande zose. Kuwa kane mu masaha yo kumuhingamo ku musozi wa Mabayi ni muri komine ya Bukinanyana niho haboneka abasirikare, igipolisi ndetse n'imbonerakure benshi bitwaje ibirwanisho bikomakomeye bariko binjira mw'ishamba rya Kibira. Ni nyuma yaho rero ngo bari bahawe amakuru na bamwe mu begereye iryo shamba bagera kuri 4 bavuga ikinyarwanda ngo bari bahejeje gufatwa mw'isoko y'Indora, aho bavuga ko ngo bagenzi babo basigaye mu Kibira bahava rero ngo baja gutera u Rwanda nk'uko amakuru ava ngaha bivuga. Ayo makuru kandi bari bahawe n'abo bafashwe ngo yatumye abanyagihugu begereye ico Kibira ngo batarara mu mihana yabo mu gutinya ibitero vy'iyo mihari. Abanyagihugu begereye ishamba rya Kibira bakaba bamenyesha ko abasirikare n'abapolisi babarizwa cane cane muri ivyo bice kugira ngo rero umutekano n'amahoro bigaruke.
nk'uko amakuru ava muri iyo ntara avyerekana. N'amakuru ariko aravurwa cane ku bimenyesha amakuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'amakuru ava mu begereye iryo shamba bakamenyesha ko abanyagihugu bamwe bamwe barara ntibuca kubera ivyo bikorwa vyo gukizura kw'igipolisi, igisirikare ndetse n'imbonerakure. Dutandukire tuve mu makuru arabana n'umutekano, tugaruke ariko nanone tukiri ku mutekano. Hari abantu 6 bafashwe bagirizwa kugandagura umutama n'umutamakazi wiwe, ni mu ntara ya Ruyigi. Mu makuru dufise nuko mu ntara ya Ruyigi abantu 2, umutama n'umutamakazi wiwe, barishwe batemaguwe imipanga ni mwijoro ryo kuri uno wa 2023 kwezi kwa 4 umwaka 2021, ni ku mutumba Nyagutoha ho muri komine Ruyigi. Amakuru ava muri uwo mutumba akaba avuga ko ababishe ngo bateye gerenade kw'irembo ry'ugo rugo kugira ngo rero bateshe aboza gutabara. Mu gipolisi bashikiriza ko ubwo bwicanyi bwavuye ku kwagiranya uburozi, biremezwa n'abajejwe intwaro kuri uyo mutumba. Bamenyesha ko uwo mutumba uwo mutama yari mu bagirijwe biciye mu nyandiko zitagira umukono zatowe kuri uwo mutumba zivuga ko ngo batahevye kuroga ngo bazokwicwa. Komiseri w'igipolisi muri iyo ntara ya Ruyigi akabamenyesha ko abantu 6 bikekwa ko boba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza, akabahimiriza abanyagihugu kuva mu ngendo yo kwemera ibintazi ngo kuko ngo biteranya imiryango ndetse bigateza ibibazo abafise ivyo bagiranya, ngo bahanura kwitura ubutungane nk'uko abimenyesha. Mbere yuko twakira umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura adushikiriza amakuru nawe yadutohoreje, reka tubanze turabe kuri no nkuru iriko iravugwa cane, aho umushikiranganji w'u Burundi yajejwe imigenderanire n'andi makungu yitwa Albert Shingiro ari mu bihugu vya Buraya. Amakuru ariko aravugwa cane nuko ngo Albert Shingiro muri ivyo bihugu vya Buraya yoba yaragiye gusaba yuko u Burundi bwo kugwa ko ibihano bwafatiwe n'ivyo bihugu vya Buraya. Uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro ku wa 5 akaba yaratanguye urugendo ruzomushikana muri bimwe mu bihugu bikomakomeye bigize uyu muryango, nk'ibihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi n'igihugu ca Suisse. Ariko rero kubwo amakuru yo kwizera ava muri bimwe mu bihugu azogendera, uwo mushikiranganje ashobora kutazokwakirwa na bagenzi we babashikiranganje b'ivyo bihugu, ariko ngo akazokwakirwa n'abakozi basanzwe, bitumwe nuko ngo ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Buraya ngo hari vyinshi bakirindiriye ko ngo bihinduka mu Burundi kugira ngo imigenderanire isubire kunaguka. Ikindi ngo ivyo bihugu vya Buraya vyoba bitashimishwa no kungene leta y'u Burundi uko iriko iritwara mu vy'agateka kazina muntu muri kino gihe. Tubamenyeshe ko mu biganiro vyari bimaze iminsi bihuza leta y'u Burundi n'abaserukira ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya i Burundi bigamije kwikurwa ry'ibihano vyafatiwe Burundi ngo vyoba vyarangiye hafuditswe urupapuro rw'inzira hagati ya leta y'u Burundi n'abo baserukira ibihugu vya Buraya i Burundi. Ni narwo rero ngo urwo rupapuro rw'inzira Albert Shingiro hagiye yitwaje mu ivyo bihugu ngo vya Buraya kugira ngo ashobore kugondoza ivyo bihugu bitezurire u Burundi ku bihano vy'ubutunzi vyabufatiye kuva mu mwaka w'2016. Ngayo rero bamwe mu makuru yabarwaga cane, ariko imbere yuko tuyasozera reka tubanze twakira umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura nawe yadushikiriza izindi nkuru yadutororokanirije. Turamuhaye kazi. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Nimwibagire kufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Prime Niyongabo arongoye ingabo zose z'igihugu c'u Burundi mu itangazo yaraye asohoye yahaye uruhusha abasirikare bose b'imvukira zo mu Rusaka kuja mu nama y'umutekano izobera ku ikomine Rusaka ku
igenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka nyene turimwo 2021 igihe c'isaha 3:30 mu nama yo kurabira hamwe uko ubwandu bw'umugera wa sida bworanduranwa n'imizi, umunyamabanga ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa sida Desire Nduwimana yashikirije ko Uburundi bwateye imbere mu kurwanya ubwandu bw'umugera wa sida buva ku muvyeyi buja ku mwana gushika ku bice 90%. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 2023 ndamukiza ikigo GitHub cashize ku mugaragaro ubuhinga bushasha bushobora gufasha kubika ibiharuro bijanye n'abavutse, abapfuye canke impapuro zose zitangwa mu makomine nka za karangamuntu, attestation n'ibindi. Ivyo bikazofasha abantu kutirirwa baja kurondera mu bitabo canke ngo bamare umwanya munini batonze barindiriye izo mpapuro. Evariste Nintunze aserukira GitHub mu Burundi yahamagariye leta cane cane ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kubashigikira mu gukoresha ubwo buhinga, na cane cane ko ari umugambi wakozwe n'ugwaruka. Yavuze ati aho kurondera abandi bahinga bavuye mu bihugu vyo hanze, bomenya ko n'ugwaruka rw'abarundi rushoboye. Kuri uyu wa gatanu nyene kuri Hotel Royal Palace habaye uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwatunganijwe n'ihuriro ry'abakenyezi risanzwe rirongowe na Janvier Ndirahisha, bifadikanije n'ikigega mpuzamakungu citaho ineza y'abanyagihugu FINWAP giserukirwa na Richmond Tiemoko. Ku banyeshure ba kaminuza y'u Burundi, urwo ruganda rukaba rwatanguriye ku banyeshuri 85 ariko ngo bizobandanya nk'uko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi, kandi abigeme 50 biga muri iyo kaminuza bararonkejwe ibikoresho vy'isuku nk'indobo, isabuni, igitenge, pomade n'ibindi. Nayo 85 bararonkejwe impapuro. Mu ntara ya Karusi kuva kuri uyu wa gatanu abantu 5 ku mutumba Kibenga komine Gitaramuka barafunzwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara, bakaba bagirizwa kugumuka ku ngingo y'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo CNTB. Nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi abivuga, ngo babagumuye abandi bo kuri uwo mutumba baja kwihagira inzu umwe muri abo ariko araburana muri uwo mugwi CNTB iri ku mugwa mukuru wa komine, batangura kuyibomora inzugi. Nubwo abapolisi bari bahashitse bakababuza, baranse kuhava. Ishirahamwe y'imvukira za komine Giheta ziba mu gihugu ca Canada baraye baronkeje ishure nshingiro ryo mu Gweru muri zone Kabanga muri iyo komine Giheta mu ntara ya Gitega intebe 60 kuri uyu wa gatanu. Dutandukire amakuru y'inkino. Inkino zo gusubiza mu gikombe c'umukuru w'igihugu mu gice c'8 gishira icanyuma zirabandanya, aho nk'uko ikirangamisi kivyerekana kuri wa gatandatu Burundi Sport Dynamique iza gukina n'umugwi wa Bumamuru, Vitaro FC gakina na Rukinzo FC, Buhumuza FC iza guhura na Musongati FC,
Nakuwimana Lumière de Mwumba izohura n'umugwi Garage FC, Flambeau du Centre ihure n'umugwi Tel Aviv FC, AS Interstar izokina na Messager Ngozi. Ku munsi wa mbere naho Lydia Ludic ikine n'umugwi wa Olympic Star, Bujumbura City ikine n'umugwi wa Royal FC. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.